Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha. Icyo muvugana nitwa Daniel Mugisha Muranzi. Kuri runo rubuga turakunda gutabariza abigeme abamama bari mu bihugu by'Abarabu. Nubwo biri uko rero turatabariza n'abari mu Burundi, haba abagomba kurungikwa muri bino bihugu by'Abarabu nk'uko uyu munsi nabibateguriye. Uyu mubona ni umwana muto cane ari kuri gahunda yo kurungikwa mu bihugu by'Abarabu gucishwa amafaranga. Uyu ni umwana afite imyaka 15, ni akana gato cane murakabona. Hano bateguriye amakuru n'ibimenyetso. Twihuse rero nk'uko nabibatunganirije tuduga ido n'ido. Uwo mwana atabarizwa n'abanyagihugu ko agomba kurungikwa mu bihugu by'Abarabu. Ni umwana muto cane w'umukobwa, mbere afite imyaka 15 nkuko nababwiye. Uyagira atwagwe mu bihugu by'Abarabu gucishwa amafaranga. Abanyagihugu batabaza inzego z'igihugu gufasha uyu mwana ntashobore gusohoka igihugu uko bigenda kose. Nk'uko mubibona ni umwana mutoya, agomba arungikwe n'umugore w'umubizineseri amaze kurungikayo n'uwundi. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Nimubona Lispu. Ku rupapuro rwiwe rw'amavuko ni umwana muto cane kubera ko yifitiye imyaka yonyene y'amavuko ishika 15. Murantunga, murazi ko jenjera n'amakuru n'ibimenyetso, ndabereke ibimenyetso byiwe. Abashobora gusoma mushobora kwisomera mukaraba iki gipapuro. Ku bantu turi kumwe 5/5, iyi ni ministère de l'Intérieur, ni extrait d'acte de naissance, urupapuro rw'amavuko y'umuntu. Hanyuma abashobora gusoma muraza gusoma mugiye buke buke. Okay, uyu mwana yitwa rero Nimubona Lispu. Nabwiye ko ku rupapuro afite imyaka 15 y'amavuko. Afite imyaka 15 y'amavuko. Umwana yavutse ku igenekerezo rya 6 ukwezi kw'icenda umwaka 2009. Namwe muca muvyumva yuko afite imyaka 15 y'amavuko uyu munsi tuvugana, igenekerezo rya 15 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2024. Aracari umwana muto cane uyu mwana rero. Uyu mwana atagakozwe agomba gusohorwa igihugu mu manyanga, agende gucira amafaranga babaringa. Reka ndavyite gutyo nkuko muza kubibona ngaha mu nkuru bateguriye. Abavyeyi b'umwana ni Ndayiragije Leonce na Nshimirimana Esperance. Baba ku mutumba wa Maramvya kuri transversale ya 15 komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Uyu mwana kandi yahora yiga mu mwaka w'indwi kw'ishure ry'uburaro riri mu ntara ya Gitega, Ecole Santa Therese canke Sainte Teresina de Gitega. Yari yamenye muri uwo mwaka yaragiye mu mwaka w'8, ariko umuvyeyi wiwe amuvyara nyina yaramuhebesheje ishure kugira ngo amurungike gukorera amafaranga mu bihugu vy'Abarabu. Nyina wiwe yamubereye ifuro ry'igiti, aranka ati mwana wanje, kubera ko kwiga bidafatiswa, mwaravyumvise ko na Reveriyano Ndikuru yabivuze ati rowe niyo uziga ntaco uzovamwo, ahubwo genda mu bihugu vy'Abarabu gukorera amafaranga. Abantu muja mu bihugu vy'Abarabu murabizi ingorane zihari, n'abakuze baricwa, barafatwa nabi, baracurikwa. Uwo mwana mubona ushobora gukoropa etaje igeretse 4, akavyuka mu gitondo agategura abana, agaca kubura, agaca koropa, agategura impuzu za sebuja n'iza nabuja, byose akabishobora. Uyu niziba atazishoboye kuzitegura, hano niho abantu benshi baviriye hasi rimwe baravuga ati oya, ibi ntidushobora kuvyemera. Hano rero amakuru atari kw'ivumbi, amakuru twatohoje neza kandi neza cane, yemeza ko nyina w'umwana yamurondereye pasiporo mu buryo bw'amanyanga adasanzwe, abanje kumuhindura impapuro no kwemeza imyaka yiwe, kuyihindura, kwemeza imyaka yiwe. Bivugwa ko kugira ngo nyumve neza,
yamurondeye impapuro z'amanyanga, abanza kumuhindurira imyaka yiwe, yemeza ko akuze kandi adakuze, mu ntumbero yo kugira ngo aronke pasiporo. Kandi amakuru dufise ni uko ibi hariho abategetsi bo muri pafe babimufashijemo kugira ngo aronke pasiporo, kubera yuko ngo iyo batabimufashamo ntiyari kuyironka. Bino bice byumvikana neza yuko kuronka pasiporo muri pafe udakwije imyaka bidashoboka, kandi udafite ugufashije naho kugira amanyanga bidakunda. Niyo mpamvu rero uyu mwana w'umukobwa ah, gushika isaha yamaze gutegurwa mbere mu bikenewe byose kugira ngo atwagwe gukorera amafaranga mu gihugu ca Arabia Saudite. Ivyo rero biteye ubwoba bwinshi abanyagihugu, ababanyi biwe b'umwana ah, aheruka guhebeshwa ishure kugira ngo ajanwe muri Arabia Saudite, muri vya bihugu vy'ibimwenyi, ba bantu b'ibikoko n'abantu bakuze batabubaha, bamwe birirwa baratoteza abantu bakuze ngaha ndabatabariza. Ibaza umwana nk'ubu agezeyo rero ntiyoshobora gusporta bya bintu abarabu bakorera abantu baja gukorerayo, kubera cyari umwana muto cane. Ku mafoto nakomeje ngerageza kuguma ndabereka amafoto yiwe kugira ngo mumubone neza. Ni ukuri n'umwana akiri ikibondo, nk'uko mubona murabona ko ari umwana muto cane mu by'ukuri, akiri muto cane mu by'ukuri. Yambaye n'agapataro umenga n'akayoya, umenga n'akana gato cane gato pe, imyaka 15 ngaca muri Arabia Saudite, murumva ko bitaba vyoroshe. Ego twihuse rero reka dukomeze aho amatohoza yacu twayagejeje nyuma yo kumva amakuru dufise ava mu banyagihugu. Avuga ko bose ko avuga ko se umuvyeyi papa wiwe w'umwana yitwa Ndayiragije Leonce ari hanze y'igihugu mu vyo kurondera ubuzima. Hano rero kuri uru rubuga ntitwashoboye kumuronka kugira ngo tumubaze vyinshi kuri uwo mwana, kuko batuye ko badafise telefone ngendanwa kumbure yo mu buryo bwa WhatsApp, bakoresha telefone isanzwe. Izo nazo zirakosoma cane, twashoboye kumuhamagara. Twashaka iyo tumubona twari kumubaza ico abiziko, tukamubaza n'ico avyumvirako, tukamubaza ko yatanze n'uruhusha kugira ngo bamurungike muri Arabia Saudite, ariko ntitwashoboye kumubona. Ariko ntivyagarukiye ngaho, twagerageje kurondera kuri telefone ngendanwa Nshimirimana Esperance, nyina w'umwana, tumubaza ivy'ayo makuru. Hanyuma Esperance yemeye ko umwana ari wiwe, ariko kandi ko amukoze ico ashaka, mbere aca aratwenga n'agatungo kenshi, yugura Twamugina avuga ati erega ni hatari, mbe wabimenye gute? Aca yugara Twamugina. Nyuma yuko iyi telefone ayitavye akavuga n'aka kajambo, ntivyagarukiye ngaho, kubera ko yabandanije avuga ngo yabandanije avuga ngo yuguye Twamugina avuga ngo erega ngo kuba kw'isi ni kwitonda, kuba kw'isi ni kumenya kubana n'abantu. Hari ivyo ushobora kumva utabifitiye ubuhamya, ntubivuge. Ukeneye amakuru uraza unsange muhira iwanje, ndugaye Twamugina. Mu gatwengo kenshi nuko yivugiye, aranarinda. Hano rero tubamenyeshe ko uyu muvyeyi w'uyu mwana ibi bintu yabigize ingeso mbere canke umwuga, kuko suyu gusa, hariho n'uyundi mwana yarungitse muri Arabia Saudite. Niyo mpamvu ubona naho yegereje kano kana akagomba nako kukarungika muri Arabia Saudite. Amakuru dufise nuko uwo mwana ariyo wewe ariko arakora amafaranga amurungikira, wewe yirira. Rero agomba arungikeyo n'aka kana kakiri gato cane, aho kugira ngo agafashe kugira ngo akarihire ishuri kige gaheze amashuri. Bakunzi munkurikira, murabishije amaso namwe mu maso n'abantu, ubona ko ari umwana mutoya mu by'ukuri ataragera kugenda kuri tari babara ngo tari ubundi ngo tari ubundi ngo tari andadere ake ubundi shaka iki n'iki cyake. Urumva? Ubundi genda umene umwavu, zana impuzu, koropa, hanagura iki, hanagura abana, mpivyonja, bakaguhamagara ari 5. Uyo bishobora? Ntavyo bishobora, yoca sara. Ibindi vyatumye abanyagihugu baca
bava hasi baca basaba inzego zose z'igihugu harimo mbere n'abaharanira agateka ka zina muntu ababishoboye gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mwana nimubona rispu ntashobore kurunyurwa mu bihugu by'Abarabu, uyu mwana ntasohogwe igihugu mu manyanga kuko ibi byose babiteguye mu manyanga. Ati rero abanyagihugu uti mu by'ukuri ibyo bibaye aho bari butungane kuko murabona ko ari akana gato cyane kurungikwa muri Arabia Saudite ni bya bindi bavuga yuko ari kugurisha abana. Uyu ni umwana yabagurishijwe mu by'ukuri ntabwo aragera kuza kurondera amafaranga. Niyo hoba ari ahantu hameze neza uyu ntaragera guca amafaranga kuko karacyari gato, murakabona n'akazosi kako n'agasura ewe. Aha rero batuma bavuga umuntu agafasha kwiga ishuri byibuze agashyira mu bandi bana. Ibi byo kumujana muri Arabia Saudite, aka ni akana gafise future kazoza, gashobora kuzoba kazoza mu minsi iza, kukagira umucakara w'Abarabu rero basanzwe batubaha umwirabure canke ikiremwa muntu, ni kumusinzikariza ubuzima. Turasabye natwe abantu babijejwe mu by'ukuri ko bogira icyo bakoze bwo kugira ngo umwana ntarungikweyo. Uwo mwana rero nimubona Rispo gushika isaha ari kumwe na nyina wiwe Nshimirimana Esperance, murumva yuko atagitangaje kirimwo. Yamukuye ku ishuri kugira ngo amurungike muri Arabia Saudite. Icyo tutamenye neza nuko uwo yarungitseyo nawe ubwa mbere ari uwiwe canke yuko yoba ari uwundi yakuye ahandi amurungikayo. Umwana ntarungikweyo kuko aracyari mutoya. Je nk'umuntu akurikirana hafi mu byo muri Arabia Saudite nzi ibintu Abarabu bakorera abana abirabure, uyu mwana arungitsweyo ko ari nko kumugirira nabi cyane kuko icyokurikira ni uko yohura n'ibyago adashobora kwitura. Mwakoze rero, ndabashimiye bakunzi banje inshuti munkurikira kuri chaîne ya YouTube Urugendo News. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Je nitwa Daniel Mugisha, twongere guhura mu kanya mu kindi kiganiro ndabatunganiriza. Bye bye.